mu buryo ntaziga naciye mpindura ivyiyumviro sanga ku by'ukuri sinari nkenye umutahe nkuko nabibona ubwa mbere ahubwo nari nkenye donc uburyo bw'ivyo nokora donc mu mutwe harimo inimeze nk'amaflu abana bacu mbega burya ntibazodutwenga kweli ntibazovuga ati none imyaka yanyu mwamaziki mwamaziki mwarabayeho mwasiziki twobigira kwiki wala nakajyoreye ko gukora nta nzitizi nimwe yo kuza mu rutana visi mva kubona ati eske ikintu ngiye gukora kiri nico kimaze kiri nico kiza kumarira kiri nico kiza kumarira abandi aho nyene ca ngenda bagenzi mugira amahoro cyane ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga niyo mudishanjima wa muhungu wanyu wa mukozi wanyu aguma azunguruka ahantu hose hashoboka kugira ngo koko nyene turonka aho twigira iterambere ndakunze kuronka intahe zikomeye cyane muri kino gihe abantu bambwira bati jewe rero burya nyuma yo gukurikirana ibiganiro vyawe umwanya muremure tinarafashe ingingo mu buryo nanje ntaziga jewe nta mutahe nari mfise mugaye nyuma yo kumva intahe z'aba bantu bariko bakora ibidasanzwe canke bakoze ibidasanzwe naciye mbona ko bwabo ni nanje shoboye ibindi bintu mu buryo ntaziga naciye mpindura ivyiyumviro sanga ku by'ukuri sinari nkenye umutahe nkuko nabibona ubwa mbere ahubwo nari nkenye donc uburyo bw'ivyo nokora donc mu mutwe harimo inimeze nk'amaflu nk'ibipfungu nabona ibintu byinshi nokora ukamengo kubigosora ngo ngiremo kimwe canke ngiremo bibiri bikananira hari abantu bavuga ati jewe hari gihe murangira amafaranga akicara umwanya muremure nkabona ico ndayakoza yes ariko ati nyuma yo kuzakurikira bino biganiro nkumva intahe z'aba bantu la réussite yabo le parcours yabo yes ugasanga ati nanje muri ikintu kanaka guciza ngomba gukora ego muri kano kanje rero ndi mu ntara ya Rutana nizere ko ivyanzanye reka ko muremure za gufata umwanya vuba nibigane muzogenda mukurikirana mubona ego ndakeka ko muziga bagenzi nabwira ko nivyo n'urugendo bidusaba kugenda cyane bidusaba gukura gose ariko kandi twe tugomba kubikora umunsi umwe nkunda kwibaza nti cyane abana bacu mbega burya ntibazodutwenga kweli ntibazovuga ati none imyaka yanyu mwamaziki mwamaziki mwarabayeho mwasiziki twobigira kwiki wala nakajyoreye ko gukora ikindi jewe ku giti cyane nkaho mudishanye bandavugize ukuri urazi ko kuba ndi umujene cyonyene nzi ko ari umutahe ukomeye ibaze ndashaka kwimvira nkarandi yumvira ijoro timbega nigiki nokora muri iyi minsi nigiki nokora ku munsi w'ejo uzinda byumvise ko noikora okay nkakaro nk'umunsi nimviriye mu Rutana nta nzitizi nimwe yo kuza mu Rutana visi mva kubona ati eske ikintu ngiye gukora kiri nico kimaze kiri nico kiza kumarira kiri nico kiza kumarira abandi aho nyene ca ngenda mugabo urazi iyo abana n'inzu umuryango w'ivyo byagushobora kunanira naca ntabwo kubishira mu buryo bw'ibiharuro birebire voilà les jeunes rero buriya mufite amahirwe menshi ku buryo umunsi muzotahura valere canke inyungu y'ukuba utaraje muri byinshi wagakwiye gukora ikintu n'ukuri kimena gikomeye kandi gose rero je ku bwanyu mvuga nti kuba umuntu akiri umujene n'amahirwe yo gukora we yibaze abafise inguvu abafise umwete abafise ngira ngo n'ubwonko yabana bwiyumvira mu muvuduko cyane ega umuntu ngi yarashushe bagenzi yarashushe bro arashushe niko zuba gishe bo jere ku bwanje mvuga nti nubwo ndiko ndavuga ngo nabajene bafise amahirwe burya nta mwaka n'umwe ataterambere gishoboka ku muntu nta n'umwe ubushize ari abona niko ndabwira umutama bita Sandoz abavuga Sandoz abavuga Sanders bo
n'umutama yakoze bidasanzwe n'umunyamerika benshi baramuzi uyu munsi inkoko zimwitirirwa ahantu henshi hari amaresitora amwitirirwa ku isi naratangaye ndiko ndumva ibihugu n'abagwiza tunga bagenda basaba uruhusha ko gutanguza resitora ifise izina ry'irya giwe no guteka inkoko muri burya buryo bwiwe mugabo kandi uwo Sanders yakoze ivyo mu myaka myinshi ugeta muntu yashobora kubibaza ati iterambere rirashashoboka buriya rero ikintu kiba cumvikana burya nuko mugani w'abatama b'abarundi bakera bavuga ngo iritararenga nturitera ingata kuko nturitera ingata imyaka yose urugero rwose umuntu aba ariko gutera imbere biba bigishoboka ahubwo igihe cyose umuntu aciyumvira ko yotera imbere aho yotera imbere nyene nta ciyumviro kiza mu mutwe kidashobora kuba reyere ntibishoboka vraiment okay nuko mugira amahoro cyane bisigaye twige koko burya benshi conzi ubumenyi bw'iterambere barabukena kandi ikindi bagenzi burya no babwira burya biba bikenewe nimba tujya iminsi yose burya no kwiga canke kwiyibutsa kwimotiva naco n'igikorwa cyagikwiye kuba iminsi yose murazi impamvu burya umutwe w'umuntu wibagira umwanya ku mwanya ubwo ari ukwiye no kwiyibutsa ku mwanya yes ibintu byabifise agaciro kuri wewe ejo uyu munsi ushobora kuvyuka atagaciro bifise niho rero ucuvuga ati ifo konza ndi motiva murabizi no kwijambo ry'Imana bisaba ko burya byasaba ko tugyumva iminsi yose nubwo benshi bishobora kutunanira mugabo ntacu reka dufate mu weekend samedi dimanche benshi uko biri kose turaja gusenga nari mwibaza ko hari ibintu bishasha burya hanini biba bitujanye oya hanini no kwiyibutsa no kwiyibutswa ici Imana dushaka ko ici dusaba gukora donc no kwiyibutsa ari kwiyibutsa rero buriya no muri biziterambere nituba dukwiye kureka kwiyibutsa na rimwe ribaho imisi yose tuba dukwiye kwiyibutsa kuko twibagira vuba voilà mbatumire rero kuri Agaciro Media igihe cyose guhora mwiga vuba cyane turabateguriye surprise tuzi bizotangaza benshi kandi turabibateguriye you are welcome.